Turabaye ikaze mwese muko murakurikirana ETBC TV mukaba muri kumwe na Angeli Chimiradi size 611 nibagiye kugira share like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC TV. Uno wamanya rero tubashikiriza amakuru y'inkino yagiye araranga weekend yaba mu Burundi yaba no mu bihugu duhana imbibe ndetse no hanze y'ikibuga mu makuru agenda aravugwa muri za Mercato. Nkuko bisanzwe turahera mu Burundi duhereye mu gikombe citiriwe Super Coupe. Ico gikombe muzi ko gihuza imigwi ibiri, gihuza umugwi watahukanye igikombe ca Primus League, kigahuza n'umugwi watahukanye igikombe citiriwe umukuru w'igihugu arico Coupe de President edition yabaye y'ibihumbi 2023. Rero urwo rukino rukaba rwahuje imigwi ibiri ariyo Bumamuru muzi yatahukanye igikombe ca Primus League n'umugwi wa Aigle Noir muzi ko watahukanye igikombe citiriwe umukuru w'igihugu arico Coupe de President edition 2023. Rero urwo rukino rukaba rwabereye ku kibuga NPPC ciyo mu ntara ya Makamba arico kibuga Nkuru Nziza Peace Park Stadium. Muzi ko ico kibuga arico c'umugwi cegukira umugwi wa Aigle Noir. Ngo rukino rero rwa Super Coupe rukaba rwabereye mu ntara ya Makamba gwahuje umugwi wa Bumamuru uri kumwe uhura n'umugwi wa Aigle Noir. Rero n'urukino rwagiye gutangura imigwi yose iboneka ko yakeneye yakaniye gutahukana ico gikombe. Rero ibintu vyagiye guhinduka inyuma yaho umugwi wa Aigle Noir urose igitsindo cinjijwe n'umukinyi Ineza Abdi ku munota 39 kuri pasi assist yarahawe n'umukinyi Bukuru Samuel ku munota 39 gusa umugwi wa Aigle Noir wamaze gutsinda igitsindo ca mbere. Rero urukino ruragenda rurabandanya kugeza ku munota wa 47 aho kizigenza umugwi wa Aigle Noir inyuma yo kuboneka ko umugwi wa Bumamuru kurasatira cyane kugira urabe ukuntu gombora ico gitsindo ubashe kugikunganya, ariko nuko umugwi defense y'umugwi wa Aigle Noir nayo yari yamaze kuremerwa aho byaviriyemo ikarati tukura kuri kizigenza umugwi wa Aigle Noir ariwe Kanyamukenge Nicolas, ariwe yarose ikarata y'umutuku ku ruhande rw'umugwi wa Aigle Noir. Urukino rwagiye rurabandanya rero umugwi wa Bumamuru bandanya urasatira umugwi wa Aigle Noir nyuma yo kuronka ikarata itukura nuko bace bahindura na formation bariko barakina ya 4-4-2 baja kuri formation ya 4-4-1. Abakinyi bane inyuma biboneka ko umengo bari nka batanu, twovuga ko yari nka formation ya 5-3-1 niyo bariko barakina bariko barazigama ico gitsindo cabo kimwe kugira umugwi wa Bumamuru nuwave ugombora ico gitsindo. Nuko rero urukino rwagiye rurabandanya gushikaho rurangira umugwi wa Bumamuru utabashe kuronka amahirwe yo kugombora ico gitsindo kimwe catsinzwe n'umukinyi Ineza Abdi ku munota 39. Urukino rurinda rurangira umugwi wa Aigle Noir utahukanye igikombe ca Super Coupe, gihuza umugwi watahukanye igikombe ca Primus League n'umugwi watahukanye igikombe ca President arico Coupe de President. Rero urukino rukaba rwarangiye ku tsinzi y'umugwi wa Aigle Noir w'igisindo kimwe kubusa. Tubandanye rero izindi nkuru ziko zoravugwa turice mu gihugu ca Tanzania nuko umunsi mukuru wahariwe Simba Day ari umunsi wabaye ku munsi wa gatandatu aho abari umunsi umugwi wa Simba werekana abakinyi wagiye urasinyisha muri sezo ibirangiye n'abakinyi ugiye gukoresha muri sezo igiye kuza 2023 ishira 2024. Nuko habaye urukino gwahuje umugwi wa Simba wahuye n'umugwi wa Power Dynamos. Rero umukinyi w'inamba mu rugamba ari we Saidoni Bazonyiza Lion 10 yahawe nimero 10 ariyo azokwambara muri sezo igiye kuza. Lion 10 agiye kwambara nimero 10, Saidoni Bazonyiza yahora yambara nimero 39 muri Simba Sport Tanzania, ubu akaba agiye kwambara inimero 10. Mu rukino rw'uwo munsi Simba yatsinze ibitsindo 2 kubusa umugwi wa Power Dynamos. Nibazonyiza yatanze imipira 2 yavuyemo ibitsindo byose. Ibirori vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca Tanzania ariwe Dr. Samia Suluhu Hassan, ariwe yateye iteka urwo rukino rwahuje umugwi wa Simba werekana abakinyi bawo ugiye gukinisha muri sezo igiye kuza bahura n'umugwi wa Power Dynamos, aho vyarangiye ku tsinzi ibitsindo 2 by'umugwi wa Simba ku busa bw'umugwi wa Power Dynamos. Kandi umukinyi w'umurundi ari we Saido Nibazonyiza
yatanze imipira ibiri ivamo ibitsindo biboneka ko umukinyi adasaza abandanya yiyubura inyuma yo guca mu migwi igitandukanye guca mu Bufaransa kuzunguruka agaca mu Burundi za Vitalo akabandanya agasubira mu gihugu ca Tanzania agaca mu mugwi wa Yanga ubu rero akira mu mugwi wa Simba yahawe kandi nimero 10 yasubiye kuri nimero yiwe 10 yarasanzwe yambara ari nayo bantu benshi bamuzi ko kuzina bamutazi Ryan 10 kubera nimero 10 yambara rero akaba yatanguye neza sezugiye kuza mu gutanga imipira ibiri assist zibiri zavuye mu bitsindo byo ku munsi wa gatandatu umugwi wa Simba usinda umugwi wa Power Dynamos ibisindo bibiri kubusa tubandanyije akandi gakuru ku mukinyi w'Uburundi mvuye kure Emmanuel benshi basanzwe batazira Manu ubu n'umukinyi mushasha w'umugwi wa Rayon Sport umukinyi rero Manu ari we mvuye kure Emmanuel akaba yasinye mu mugwi wa Rayon Sport Manu yaciye mu migwi igitandukanye yaciye mu mugwi wa LLB wo mu Burundi KMC Mbao FC aca mu mugwi wa Azam mu gihugu ca Tanzania aca mu mugwi wa Stanson Gunners wo mu gihugu ca Botswana hamwe na CODM de Meknès wo muri Maroc rero nyuma yo kuva muri Maroc rero akaba aje gukinira umugwi wa Rayon Sport wo mu gihugu cy'u Rwanda tugiye tubandanya akandi gakuru ko karavugwa nuko duciye muzi ko umugwi namba mu rugamba ufise urukino rumwe usigaranye ariko ruzoduha urufunguruzo rwo gukina igikombe ca Coupe d'Afrique kizoba mu 2024 mu kwezi kwa mbere ubwo rukino nago dusigaranye turusigaranye gukina n'umugwi wa Cameroon muzi ko umugwi wa Cameroon urukino rwa mbere badutsinze igisindo kimwe kubusa urundi rukino twarakinye tunganya n'umugwi wa Namibia muri retour turawutsinda ibisindo 3-2 rero umugwi namba mu rugamba usabwa gutsinda umugwi wa Cameroon kugira ubandanye wizera wikatiriza n'itike yo gukina igikombe ca Coupe d'Afrique muzi ko kizoba mu 2024 mu kwezi kwa mbere rero Cameroon ishaka kwakirira Uburundi kuri stade Le Monde Agia Lumud Agia yakira abantu bagera ku bihumbi 25 ikaba iri mu ntara ya Garoua ku birometero birenga igihumbi uvuye ku mugwa mukuru Yaounde w'igihugu ca Cameroon urukino rwari rutegekanijwe itariki zine z'ukwezi gw'icenda mu 2023 rukaba rwahinduriwe itariki rushigwa itariki 12 z'ukwezi gw'icenda no kuvuga ko hagiyemo difference y'imisi 3 urukino rwari rutegekanijwe itariki zine z'ukwicenda difference y'indwi yose kubera urukino rwari rutegekanijwe itariki zine z'ukwezi gw'icenda rukaba rwimuriwe itariki 12 z'ukwezi gw'icenda ico kibuga umugwi seruka y'igihugu wa Cameroon uheruka kugikinirako inkino zemewe na FIFA na CAF muri mu 2010 umugwi wa Cameroon Lions d'Octobre baheruka kwakirira ku kibuga ca Le Monde Agia mu 2010 niho baheruka kugishinirako rero bivanye n'urukino umugwi namba mu rugamba ufitaniye n'igihugu ca Cameroon nuko Cameroon yacisubira inyuma iravuga ati umugwi namba mu rugamba wo mu Burundi tuzogena gukinira urukino kuri stade ya Le Monde Agia isanzwe iri kure itari no mu gisagara itari no ku mugwa mukuru wa Yaounde rero tuzi impamvu ico gihugu ca Cameroon cahisemo gukoresha iyo ngingo yo kuja gukinira mu ico gisagara byose tukaba tubirindiriye turabe ko umugwi w'inamba uzobasha gukina kw'ico kibuga ukabyigenzamo neza nyarya urukino Cameroon yaheruka gukinira kw'ico kibuga hari mu 2010 ura n'igihugu ca Leopard ni uhura n'igihugu ca RDC aho banganyije igisindo kimwe ku kindi inamba mu rugamba zateye twavuga ko zoba zateye ubwoba igihugu ca Cameroon gushikaho ciyumvira kunguruza urukino kikarutwara gukinirwa mu ico kindi gisagara atari ku mugwa mukuru byose twaba tubirindiriye itariki 12 z'ukwezi gw'icenda twese abarundi turindiranye gishika ugo rukino ruzoduha urufunguruzo rwo gukina igikombe cha Coupe d'Afrique umuzi ko kizoba mu 2024 mu kwezi kwa mbere kikazokinirwa mu gihugu ca Cote d'Ivoire tubandanyije n'izindi nkuru ziko ziravugwa hanze y'ibibuga muri za Amerika to zigiye zitandukanye nuko mu mwanya tuza guhera ku rukino rwa Community Shield muzi gwawuje umugwi wa Arsenal uhura n'umugwi wa Manchester City
muzi ko umugwi wa Manchester City ari wo watahukanye igikombe ca Premier League kirangiye, umugwi wa Arsenal ugaba uwa kabiri, bivanye nuko umugwi wa Manchester City watahukanye kandi ni igikombe ca FA Cup, bace bahura muri Super Cup ariyo Community Shield, bahuye n'umugwi wa Arsenal. Rero urwo rukino akaba ari urukino rwatanguye ruboneka ko imigwi yose yaje yakaniye, aho byose bagiye kuruhuka banganya bose ubusa ku bundi, baraza urukino rurabandanya gushika ku munota 77, niho umukinyi Palmer w'umugwi wa Manchester City yaronsa igitsindo umugwi wa Manchester City, igitsindo ca mbere cinjijwe ku munota wa 77. Urukino rugenda rurabandanya gushika ku munota 90, aho arbitre w'urwo rukino umuhagarikizi yongereje iminota 9, yiyongera ku minota 90 bari bamaze gukina, ayongera iminota 9 kugira urukino ruce rurangira. Nuko bagiye barakina bashika urukino rushika no ku munota w'101 rutararangira, aho umukinyi w'umugwi wa Arsenal Trossard yateye ishuti ikica ku mukinyi wa Man City asanzwe akina inyuma hama igitsindo kica kirinjira, umugwi wa Arsenal uburagomboye ku munota wa nyuma ico gitsindo. Rero urukino bace baja muri za penalty, kuko muri comment sheet na za prolongation ziba zirimo, bace baja muri za penalty, nuko umugwi wa Arsenal waciye utahukana igikombe nyuma yo gutsinda penalty 4-1 y'umugwi wa Manchester City. Rero byatangaje abantu benshi kubona umugwi wa Arsenal utahukanye ico gikombe ca Community Shield nyuma yo kugira winning from behind yo gutsindwa igisindo kimwe kugira ku munota w'ijana na rimwe, ariko ukabasha kugombora washujana no muri za penalty ugatsinda. Rero Pep Guardiola nyuma y'urukino nuko abamenyesha makuru bamubajije igituma iske bavyifashemo gute kubona umugwi wa Arsenal umwaka igikombe ku munota wa nyuma. Pep Guardiola yashikirije amajambo akurikira, yavuze ati twatakaje igikombe ca Community Shield icuro zitatu zikurikirana, muzi impamvu none tumaze gutakaza ibikombe bitatu vya Community Shield icuro zitatu zikurikirana, nuko tumaze gutahukana ibikombe vya Premier League. Rero akaba ari majambo yishura umumenyesha makuru yari karamubaza ati wavyifashemo gute kubona umugwi wa Arsenal guta ukwaka igikombe ku munota wa nyuma. Akaba yashikirije ayo majambo avuga ati twatakaje ibikombe bitatu vya Community Shield muri sezo zitatu zikurikirana, ariko vya Premier League vyo twagiye turabitahukana. Akaba ariyo majambo yashikirijwe no mukinyi no mumenyereza w'umugwi wa Manchester City. Rero mu kuva kuri inkuru ndangumana bashikirize urutonde rw'imigwi ifise ibikombe byinshi vya Community Shield. Nuko ku kibanza ca mbere dusanga umugwi wa Manchester United usanzwe ufise ibikombe 21, umugwi wa Arsenal ugakurikira mu kibanza ca kabiri n'ibikombe 17, umugwi wa Liverpool ugakurikira mu kibanza ca 16 n'ibikombe, umugwi wa Liverpool mu kibanza ca gatatu n'ibikombe 16, umugwi wa Everton mu kibanza ca kane n'ibikombe 9, Tottenham Hotspur ukabafata ikibanza ca gatanu n'ibikombe 7, Manchester City ugafata ikibanza ca gatandatu n'ibikombe 6, umugwi wa Chelsea ufata ikibanza 18 n'ibikombe 4, n'umugwi wa Wolverhampton ufata ikibanza 9 n'ibikombe 4. Iyo akaba ariyo migwi isanzwe ifise amateka yo gutahukana ibikombe bitandukanye byitiriwe Community Shield. Twovuga ko ari nka Super Cup isanzwe ikinirwa mu gihugu c'Ubwongereza, ariko bo bakayita Community Shield. Rero tubandanyije muri Inter Miami muri Major League Soccer, nuko umukinyi Lionel Messi abandanya yandikisha amateka n'umugwi wiwe wa Inter Miami. Lionel Messi ku rukino rwabaye ku munsi w'ejo, aho umugwi wiwe wa Inter Miami wari kurakina n'umugwi wa Dallas FC, Dallas Mavericks. Rero uwo mugwi wa Inter Miami nuko waje kugombora igitsindo ku munota wa nyuma, aho umukinyi Lionel Messi yagomboye igitsindo ku munota wa 85. Ndabibutse ko hageze ku munota wa 85 umugwi wa Dallas FC ufise ibitsindo 4-3 vya Inter Miami isanzwe kinamo kizigenza ariwe Lionel Messi. Nuko Lionel Messi yaje kuronka kufura ku munota wa 85, umugwi we urimene ku bitsindo 3-4, hama ayitera neza aca arayinziza, nuko urukino rurangira ibitsindo 4-2. Muco gikombe ca League Cup iyo migwi ibiri yari kirahuriramwo, nuko bace bifashishwa za penalty, nuko rero umugwi wa Inter Miami ucutsinda penalty 5-3 z'umugwi wa Dallas. Messi rero Lionel Messi akaba
ariko abandanya yandikisha amateka mu ico gihugu ca Amerika. Ndabibutse ko amaze gukina inkino zigera kuri zine. Lionel Messi amaze gukina inkino zigera kuri zine, akaba amaze gutsinda ibitsindo bigera ku ndwi n'umupira umwe uva mu gitsindo amaze gutanga, akaba yarabaye na homme du match mu izo nkino zine zose. Rero akaba ariyo mateka umukinyi Lionel Messi abandanya yandikisha. Umukinyi umuraperi asanzwe azwi ku isi ari we Rick Ross yabajijwe impamvu Lionel Messi wo mubona gute kubona aje muri Major League Soccer, yavuze ati c'est la première fois que je viens voir le football et l'ambiance est incroyable et nous avons soutenu Miami FAO de même pour Messi. Ati n'ubwa mbere mbonye ko muri leta zunze ubumwe za Amerika umupira w'amaguru ubaye ambiance. Ati nabonye abantu benshi baza ku kibuga baza kuraba umugwi wa Inter Miami, baza no kuwushigikira kandi baza no kuraba umukinyi Lionel Messi. Acarangiza avuga ati Messi amene toute l'Amérique à Miami. Ati Messi yafashe Amerika yose ayimurira mu gisagara ca Miami, ayimurira mu mugwi wa Miami kubera ari wo mugwi asanze akinira. Ni nyuma yaho Rikirosa abonetse ku kibuga c'umupira w'amaguru atarasanzwe amenyerewe aboneka mu kibuga aje kuraba umupira w'amaguru, kuko nkuko musanzwe mubizi muri leta zunze ubumwe za Amerika nuko NBA basketball ariyo champion abantu benshi bari basanzwe baraba, ariko batangaye no kubona abantu b'abastari bamwe bariko baraza nabo kuraba Lionel Messi, baza kumuraba ati cyo gihangange reka tukirabe ko kirakina umupira w'amaguru. Rero Rick Ross akaba ari mu majambo yatangaje avuga ati Messi yafashe Amerika yose ayimurira mu mugwi wa Inter Miami kubera ububasha n'izina yagiye arandikisha. Rero tubandanyije andi makuru ariko aravugwa duce ku mukinyi ava Ibambara rero Sadio Mane, inyuma yo kuva mu mugwi wa Bayern Munich akaja mu mugwi wa Al Nassr, nuko umuaja wa Sadio Mane ari we Bakary Cissé yagiye aratangaza amajambo atandukanye avuga ati igituma umukinyi wanje Sadio Mane ava mu mugwi wa Bayern Munich sikindi nuko umugwi wa Bayern atagiraniye ubugenzi imigenderanire myiza n'umukinyi Leroy Sané. Rero iyo niyo mpamvu umukinyi Sadio Mane yahisemo kuva mu mugwi wa Bayern Munich, kandi muzi mu mugwi wa Bayern Munich ari gihugu gisanzwe ari umugwi usanzwe uri mu gihugu c'Ubudagi. Igihugu c'Ubudagi naco mukaba muzi ko ari abantu b'abarasiste basanzwe bagira ivangura ryo ku rukoba. Muzi ko n'umukinyi Sadio Mane asanzwe afise urukoba rwirabura akomoka ku mugabane wa Afrika. Abantu bakabona ati baba baramugiriye jaru kubera ko babona gute umukinyi ava mu gihugu ca Afrika yogira umushahara mwinshi guhembwa umushahara mwinshi gusumba n'abasangwa basanzwe bava mu gihugu c'Ubudagi. Rero bivanye n'imigenderanire mibi umukinyi Leroy Sané yagirane n'umukinyi Sadio Mane, bikaba byatumye Sadio Mane ahitamwo kuva mu mugwi, aho byabonetse ko n'indongozi z'umugwi wa Bayern Munich ataco zerekanye kugira zibashe gushigikira uwo mukinyi kuva mu izo mvururu, kuva mu imigenderanire mibi bari bafitaniye no mukinyi Leroy Sané. Rero Sadio Mane akaba yavuye mu mugwi yerekeza mu mugwi wa Al Nassr usanzwe ukinamwo kizigenza Cristiano Ronaldo. Gianluigi Buffon nyuma yo guhagarika ibijanye n'umupira w'amaguru akaba yahawe ikibanza mu mugwi serukiragihugu wa Squadra Azzurra usanzwe ari umugwi serukiragihugu w'igihugu c'Ubutaliyano. Gianluigi Buffon a été nommé comme chef de la délégation de la sélection italienne. Akaba yatowe kuba umushefu wa délégation ya selection y'umugwi serukiragihugu w'Ubutaliyano ari Squadra Azzurra. Rero biboneka ku mateka no kwizina giwe yagiye arandikisha mu mupira w'amaguru. Gianluigi Buffon akaba yahawe ico kibanza mu mugwi serukiragihugu wa Squadra Azzurra. Ayo niyo makuru tubafitiye kuno musi, mukaba muri kumwe nanje Rich Miradi Size 611. Niwe bagiye kugira subscribe, share na comment kugira ubashe kuronga ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ITBC TV. Each lieb dich te amo.